Tubavukanye ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uno munsi dufise ikiganiro kuri urubuga rwanyu Shingira Intahe Imana nzima, muri kumwe na HilaireNininahazwe nk'uko bisanzwe, ariko uno munsi sindi jenyene, ndi kumwe na mwene data nawe aratwibwira mu kanya, ariko reka ndabakire kandi ntangure ndabahe amakuru tugezemwo. Nk'uko bamwe muri mwebwe bavyumvise, maze imisi jewe ubwanje naragize amagara make, naragiye ibitaro kubera imvo z'uburwayi, none rero ejo barandekuye, ubu nkabashima Imana hamwe namwe. Nashimye rero yuko dutangura kino kiganiro turi kumwe n'uyu mwene data twari twaravuganye imbere yuko n'ibi bishika. Nibisanzwe nasomye mu jambo ry'Imana mu gitabo ca Yobu, niho nasomye amajambo asa n'ayandi nari maze kubona, ariko Yobu 8 umurongo w'9 havuga ngo kuko tweho turabejo gusa ntaco tuzi, kandi iminsi tumara mw'isi ni nk'igitutu gusa. Amen. Rero Imana yaduhaye kuba ngaha, na nico gituma turiko turabonana ngaha tuvugana, kuko cane cane tuvugana ibijanye n'ubuzima buzokurikira ubwaha kw'isi. Abantu twagenewe kubaho imyaka 70 na 80 niyo yanditse muri Bibiliya, ariko ntihanditse 120. Nuko rero ubuye umuntu wese ahageze yokwama yavyibajije, kuko birashobora no guhinduka bikagenda ukundi, ariko igikuru ni ukumenya yuko turiho n'ahandi tuzoja, kandi heza, kandi hatazohera. Yesu rero abahezagiye. Reka twaye umwanya mwinshi, reka turabe ingena umwene data kwinjira nawe hano ku rubuga kugira ngo nawe abaramutse yongera tubwire amakuru yiwe.